Reka subire ndabaramutse kandi ndabahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero mu iperereza mu gateka kazi na muntu makunguye kuri ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino ndabahe mwaramutse abane ndabahe mwiriwe bivanye naho muherereye iri ni iteka n'umunezero ntangere bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye na cyane rero amakuru yacu araza kwibanda mu gisata ca politiki ndetse tuze no kurabira hamwe kuri ko biravugwa mu mutekano ngaha mu Burundi turaza kubijya imuzi tubicukumbure byose tuce tubashikiriza uko byakabaye kandi amasaha nadukundira turaza no kunyarukira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tuze kurabira hamwe ibiriko birahavugwa ku ngabo z'u Burundi FDNB zoba ziriko ziricwa nk'impene nkuko amakuru dukura muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu ngubu abishikiriza mu gihe umugwi wa Red Tabara wasubiye kwaduka cyangwa se wasubiye gufata ibigwanisho wiyemeje guhangana n'igisirikare cy'u Burundi FDNB nkuko amakuru abitomora ni mu gihe kandi biriko biravuga ko kuri ubu ngubu haba hariko harategurwa umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Burundi mu gihe umugwi wa Red Tabara ndetse n'abafatikanyije nawo mu kugwanya ubutegetsi bw'u Burundi bamaze kugabisha ko bagomba gufata igihugu byase bikunze nyuma yuko abasirikare bashika 10 bagandaguwe ndetse bagatabwa mu ruzi rwa Rusizi bagirizwa ko ngo base kujya kugwana n'umugwi witwa Jirwancho M23 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byaje gutera rero icuga kibi mu ndongozi na cyane mu gisirikare cy'u Burundi aho muri etat majoro ibintu byasubiye kuyangara ndetse abasirikare batanguye gukora imyiyerekano biyamiriza ibiriko birakorerwa abasirikare bagenzi babo ni mu gihe kandi inama y'igitaraganya inama y'ikibirira ko yacitanguzwa n'uhagarariye igisirikare cy'u Burundi Prime Nongabo ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi ariwe Gasipari Baratuza ndetse n'abandi batandukanye mu ntwazangabo bariko barabira hamwe ibiriko birakorerwa igisirikare cy'u Burundi ni mu gihe rero ejo kwigenekerezo rya 16 mu kakaro uyu mwaka hari amakuru yavuye mu wegereye mu gisirikare yavuga ko haraba hari abasirikare 10 boba baragandaguwe nta kindi baziraga ngo nuko base kujya kurwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nimwe yuko mu mezi yaheze kandi hari amakuru utwe twarose avuga ko hoba hari abasirikare banze kujya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari baciriwe umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwa misi yose ndetse abandi nabo bagakatirwa umunyororo w'igifungo gishika imyaka 25 nkuko amakuru yaturukaga mu begereye mu gisirikare cy'u Burundi yabidushikirizaga kubu rero amakuru ahari nuko umugwi wa Red Tabara wasubiye kwadukana ibigwanisho ndetse binavuga ko wamaze kwifatikanya n'abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi na cyane abaseze bagize uruhara muri kudete yakoze mu mwaka 2015 mu gihe wari president Petero Nkurunziza yahakwaga gutembagazwa kubu rero icuka kibicasuye kwaduka aba rero ngo bo bagiye kwicika muri uru ruhagarara cyangwa se muri ico kibazo cy'umutekano mukiye watewe n'abo basirikare b'u Burundi baraye rero bagandaguwe bagatabwa mu ruzi rwa Rusizi kuri ubu rero baravuga ko bo bagiye kwihuza na bamwe mu basirikare b'u Burundi bakiyemeza kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ko ngo burimo urashaka kwishikana abanyagihugu ku mbono kazoza mu gihe abanyagihugu bo ataco biteze kuri leta ya Evaristo Ndayishimiye mu yandi makuru kandi ariko aravuga ko hoba habayemo impinduka zihuse muri CNDD FDD aho rero uzwi nka Ndagijimana Vincent yaba yamaze gusubirizwa cyangwa se yaba yavanywe mu mabanga ajanye no mu gisata cyo kwimba ubutare ngaha mu Burundi kugeza ubu ni beshi bagitangara ingene CNDD FDD ngirutse gutoza Vesa Ndagijimana mu bushinga amateka mu gihe kandi avuga ko ngo atigeze aho nyoza ikirenge kiwe mu ishuri hari abavuga kandi ko atazi gusoma no kwandika bakibaza ingene agiye kwiga amategeko agenga ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu
mu mpera ya Rusama mu gihe yari akiri mu myiyamamazo Vincent Ndagijimana yarahagaritswe n'iperereza hanyuma arekurwa mu umwanya muto ya gufunga umukandida wa CNDD-FDD ntabwo cari ikintu gisanzwe. Ico gihe havuzwe amatati amuhuza n'abagwizatunga babiri bakomeye mu byo kwimba ubutare uwo batazira Amosteri na Mayondori. Hirya y'ejo Vincent Ndagijimana uyoba yarahagaritswe mu bikorwa byose byo kwimba ubutare muri Kabarore. Amakuru ava mu banyagihugu ngaho ikabarore avuga ko hirya y'ejo kwigenekerezo rya 15 mu kakaro uyu mwaka ikabarore hari hakoraniye ibihangange kuva kuri ministeri w'ubutaka w'ubutare Murantunga ndetse na chef de cabinet civile kwa president, umudandaza Amayondori, umudandaza Amosteri ndetse n'abategetsi b'imatara b'intara ya Butanyerera. Aba bakomiseri rero abakomiseri bo mu gipolisi ndetse n'abantu benshi cyane nawe na wa muntu Vincent yari yarapfungishije bita Ndurenga Dewo bari baraye bamusubije mu kazi izuba riva. Vincent Ndagijimana yarasabye ijambo Minisitiri Ibrahim Uwizeye ariko icyo gihe ngo yamubwiye ko atajambo na rimwe afise kuko atarusha afise rwo gusubira kwimba ubutare. Ibyo rero bikaba byari bigaragaza ko yoba agiye gukurwa. Naho dufise amasoko menshi yemeza ko Vincent Ndagijimana yakuwe mu gisata cyo kwimba ubutare aho muri Kabarore ico wenyene abivuga ko ngo abyemeze canke abihakane. Vincent Ndagijimana yahora afatwa ko ari igihangange mu ntara ya Kayanza. Yavuga ko yari yaraguze abategetsi bose bo mu Kayanza baba abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane ndetse n'abatwara CNDD-FDD ku buryo yashobora gukora ico ashatse cyose akanapfungisha uwo ashatse wese. None bizogenda bite ngo bihinduke mu gihe abajejwe gutorwa ahejeje gutorwa ngo abe umushinga amateka? Bigenze gute ngo akoreko mu gihe aboneka ko yagira gukomera? Birashoboka ko ibi ari ibintu byari byarapanzwe. Birashoboka kandi ko Vincent Ndagijimana bamugize umushinga amateka kugira ngo bamere nk'abamushumbusha kugira ngo ntaze yumve umwengo araheze urundu mu gihe azoba yatswe ivyo kwimba ubutare. Amakuru y'ibanga asanzwe avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye na Mayondori bafatikanyije kwimba ubutare mu zindi ntara nka Muyinga. None Ndayishimiye yoba ari nawe agiye gufatanya na Mayondori bena Amosteri kwimba no muri Kabarore naho amakuru atabitomora neza. Yoba ari we ndetse yafashe ingingo yo gukuramwo Vincent Ndagijimana abanje kumuhozesha ubushinga amateka nkuko amakuru bitomora. Ubutare bumaze imyaka bwimbwa ku masoko mpuzamakungu cyane muri Emirates Arab Unis. Berekana ko amafaranga yavuye mu butare bw'u Burundi ariho yababa umiliyaridi n'igice y'amadolari y'abanyamerika, ayarenga miliyaridi 10,000 z'amafaranga y'amarundi mu kiringo c'imyaka 10 gusiheze. Mushikiranganje Nestor Ntahontuye we avuga ko ata mafaranga ruvuye mu butare rwigeze rwinjira mu kigega ca leta. Muri 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye yari yahagaritse amasosiyete yose yimba ubutare mu Burundi avuga ko ari abasuma bari bumvikanye n'abategetsi bo hejuru ingene ibiva ubutare bw'u Burundi. None nawe amaze imyaka 5 yose yimba ubwo butare afatikanyije n'amashirahamwe atandukanye, ariko ni kwa kundi nyene nta mafaranga yinjira mu kigega ca leta. Aya mahera aja hehe? Yoba ari Vincent Ndagijimana yariye canke umwimbo w'amahera warongerekanya mu bakomeye nkuko bitomorwa. Naho rero muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo kuri ubu amakuru ahari nuko abasirikare b'u Burundi FDNB muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo bariko baragandagurwa.
nk'impene. Amakuru aturuka ku urubuga nuko umugwi wa Red Tabara wasubiye kwadukana ibigwanisho ndetse kuri ubu ngubu woba ngo hari abandi basirikare 12 bo mu ngabo z'u Burundi FDNB woba wagandaguriye muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse ngo boba baciye batabwa mu ruzi rwa Rusizi. Ni nyuma y'uko kandi igisirikare cy'u Burundi FDNB coherezwa muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo gufatikanya n'umugwi wa n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC uhangana n'umugwi utwaje urwanisho wa M23 mu rugamba barimo guhera mu mpera z'umwaka wa 2021. Nongeye kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we avuga ko ingabo z'u Burundi FDNB ngo atarizo ziko ziragwa ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Nimuje kandi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB ariwe Gaspard Baratuza avuga ko ingabo z'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo zimeze neza. Nyuma y'uko kandi ingabo z'u Burundi zo zitanga intahe zivuga ko zibangamiwe cyane ndetse zanadangwa muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ku gahato.